آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم Humura. Indege z'intambara za Israel zarashe ku cicaro gikuru c'igitangazamakuru ca leta ya Iran. Aho ni mu mugwa mukuru Teheran. Aho ni nyuma yuko igisirikare ca Israel gisavye abantu baba muri ako gace ko bokwimuka. Amakuru yari karavugwa muri ako kanya kuri televiziyo ya Iran yahagaze ivy'akanya gato nyuma yuko humvikanye ibiturika ndetse n'amatara kazima. Ibitangazamakuru vyo muri Iran vyatangaje ko umukozi umwe nibura w'ico gitangazamakuru ca leta yitavye Imana. Igisirikare ca Israel cavuze ko carashe ikigo cyo gutangaza amakuru c'ubutegetsi bwa Iran. Ministeri w'ububanyi n'amahanga ya Iran yavuze yuko ico gitero ari icaha cyo mu ntambara. Abanyagihugu b'i Teheran babonetse bariko barahunga ku bwishi, amafoto agaragaza umubandano w'imodoka mw'ibarabara rinini cyane rija mu majaruguru. Kandi igisirikare ca Israel cyatangaje yuko cyageze mu kirere cya Iran bigaragara kandi biboneka neza, aho cyatangaje ko cyasenyaguye kimwe cya gatatu c'ivyuma vya Iran bikoreshwa mu kurasa canke mu kurungika ibisasu vya misile. Ivyo vyabaye nyuma yuko misile za Iran zirashe mu duce tune tunyuranye mu majaruguru no hagati muri Israel mw'ijoro rishira ku wa mbere, aho abasivile bagera ku 8 bitavye Imana nkuko igisirikare ca Israel kibivuga. Ministeri y'ubuzima muri Iran yavuze ko abantu n'imiburiburi 224 bishwe, naho abandi barenga 1200 barakomereka mu bitero vyo mu kirere vya Israel vyo guhera ku munsi wa gatanu, aho Israel yatangura ibitero bisesuye vyo mu kirere vyo kwibasira gahunda za nucleaire ya Iran hamwe na misile zayo zo mu bwoko bwa ballistic. Ibiro vya minisitiri w'intebe wa Israel vyatangaje ko ibitero vya misile vya Iran vyishe abantu nibura 24 ndetse bikomeretsa abandi 592 muri Israel muri ico gihe cyo guhera ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa mbere inyuma ya saa sita z'umutaga, umuvugizi w'igisirikare ca Israel mu rurimi rw'igipersi yasavye ababa mu karere ka gatatu k'Teheran mu gice c'uburengerazuba kwimuka ako kanya, aho avuga yuko ico gisirikare cyateganya kurasa ku bikorwa remezo vya gisirikare ndetse ko ubuzima bwabo bwari buri mu kaga. Haheze amasaha make, igitero ca Israel ku nyubako ikoreramwo igitangazamakuru ca Iran cyatangajwe mu buryo bw'ako kanya kirimo kuba kuri televiziyo y'ico gitangazamakuru yitwa IRIN. Inyuma yuko humvikanye ibiturika vyinshi, Sahar Emami yari karavuga amakuru yavuze ati ivyo mwabonye ni ijwi ry'ubushotoranyi bugaragara bw'ubutegetsi bw'abanyasiyoni, aho yavuze abanyasirayeli kuri irib. Ikindi gitero caturise cyane kurushaho cajegeje studio y'ico gitangazamakuru bituma Emami ahava vyihutirwa. Ayo makuru yarahagaze asubirirwa n'amakuru y'incamake. Haheze umwanya muto amakuru yongera kuvuga. Inyuma yaho Peyman Jebeli, umukuru w'igitangazamakuru ca Iran, yagaragaye kuri televiziyo yerekana urupapuro ruriko amaraso. Yavuze ko iyo televiziyo n'abakozi bayo bashikamye kugeza ku musozo. Ibiro ntaramakuru Fars vyo muri Iran vyatangaje ko Masumeh Azimi, umukozi wo mu bunyamabanga w'ico gitangazamakuru ca Iran, yiciwe muri ico gitero. Umuvugizi wa ministre w'ububanyi n'amahanga ya Iran, Ismail Bakai, yamaganye ico gitero avuga ko ari gikorwa c'ububisha ndetse ko ari icaha cyo mu ntambara. Umuvugizi w'igisirikare ca Israel, Brigadier General Efi Defre, yavuze ko carashe ikigo cyo gutangaza amakuru c'ubutegetsi bwa Iran cakorera ingabo za Iran, aho yavuze ati dushingiye ku makuru yacu y'ubutasi, ico kigo cyakoreshwa n'igisirikare mu gukora cikinze cinyegeje mu basivile no mu bikorwa remezo vya gisivile. Ministre w'ingabo za Israel Katz yavuze ko iryo tangazamakuru ari urwego rutangaza icengeza amatwara no kugomesha ku butegetsi bwa Iran.